ko mu nkino za preparation bakoranye n'uyu mumenyereza wa kera wa Vision yahavuye aja muri Tanzania nindi yo mukinyi wa kera intamba mu rugamba ni ndamwibagiye. Ice Stars ubona ko ni equipe imaze gukina journée zibiri, ubona ko bakinya ari beza mugabo atamumenyereza officiel bafise Vivier Bahati yitwa Rure yeah Yusufu Rure. Vivier Bahati hawe ino equipe nyuma yo guca muri Projet za General, nyuma yo guca muri Message Ngozi, nyuma yo guca muri Bwamuru Football Club hose kabona ko ntivyaheze neza mugabo hariho stress niyo touch nyuma yo guca muri Tanzania, muri Congo, nomenyereza afise experience mu kumenyereza mugabo ubona ko ikintu cyo gutwara ibikombe atakizi mugabo ari wa mumenyereza wo gutegura equipe nka Ice Stars ikeneye gutegurwa ngo ni muri buri tange resultat muri Primus League Burundi uno mumenyereza arabishoboye. Ice Stars ku rugero rwabo bahise mumenyereza mwiza wanashima anabarenze ku rugero ngo bari kuno munsi. Ni Stars irikoresha abakinyi bakiri bato nyuma yuko mutombora nabandi bagiye. Vivier Bahati turamuzi iyo touch yo mu gutegura abo bana bakiri bato no munsi yawe ari muri staff ya equipe nationale y'abigeme igiye kuja mu kare mu nkino za Sekafa. Ice Stars gutakaza Rure ukazana Vivier uzanye profil irenze canke se ni ndende gusumba iyo mumenyereza wa office. Rero ndibaza ko ni shwa nziza ni news nziza kuri Ice Stars. Vivier Bahati nezere ko tugiye kubona none equipe zigiye kujya umupira zigiye kumva equipe ya Stars. Olympique Star woyibaza Star irayizi muri weekend. Imagine ya Stars rero hataje mu tusha Vivier Bahati ndakubwije kuri Twitege ni equipe kugiye kuza irazimimina cyane. Papa Albert ko kwitega impinduka ku rugero rungana iki muri equipe nka Interstar cyane ko maze kutwereka ko sintege nyinshi ariko yuhagarara igahangana niba yarabanye mu maso na Message ndongo zikayikura kinota rimwe ikaja ku muco igatsindirwa kimwe kubusa nabwo minota 92 uko ni equipe two kwitega ko nubundi still giye kugaruka ihangana nk'iyo mwaka wese. Interstar sino yevariwa paraporo n'umwaka uheze ubwo no yevariwa paraporo n'amateka yayo havuga ngo ni ikihe kintu abakunzi b'umupira w'amaguru en general n'abakunzi ba Interstar en particulier biteze kuri yo nuko tuyikeneye kongera kuyibona igaruka ku rugero rwo guhangana na Vitaro, rwo guhangana kuba ari equipe yigeze kuba ari nziza hano ubu tukaba duserebra kwitakorose. Ubu yiduze n'ikoroke Interstar mu mwaka weze ntabwo turanezeye mu mwaka weze ni twasereviye kuri imyezo na mutombora yari equipe nziza ubona ko ibintu byo gukora itari birimo urumva. Kandi wanashima no museguro uravye profil ya Vitaro abakinyi Vitaro fise na Rizitiki aronka na Interstar niwaze ngo Vitaro hejuru cyane. Interstar bateguwe abamenyereza Vivier Bahati na Gustave ni meme chose namenyereza bazi gutegura mugabo ta profil yo gutwara ibikombe bafise. Urazi ko ideni Vivier yogira canke se Gustave yogira ari uko bagiye mu ma equipe ya mbere mu gihugu byo kuvuga ngo turi mu ma equipe ya mbere mu mazina ku mazina muri kahise erega nubundi no munsi ya mbere ni football tuyevaluwa muri kahise akenshi yareka ubu tuvuze en general ubu rero tuvuze ko mani ikomeye irikira ko twija mu 15 bikombe 200 bro ivyo bikombe biri kuyifasha kuno munsi ivyo bintu vya kahise byanyu sinzi yo nari umugabe habwe intebe mu bagabo yarikaje nibikubona nari umugabo ntabwo ishaka intebe niyo nata ministre aburi koti ko Nottingham Forest sumba Champions League ivyo sivyo iradisumbye Champions League magana mu tuvuze tuti muri iki gihe equipe nziza muri Premier League nivyo Nottingham wana shima ariko uno munsi wovuga ngo ngokora mu Champions League mani mfise ngo ni nziza gusumba Arsenal. Champions League ngo ni nziza gusumba Arsenal. Sinzi ko twabivuga uko mugo ntushaka kuyambura ivyo bintu yigeze kubikora irabifise mugabo ivyo rero uno munsi biri kuyifasha iki bigeranye ni bane navyo ariko bane navyo hari ya nyine ndavyumva nk'ubu Arsenal wo kubaza ubwiza bwayo n'ubu nukore equipe nuko atamenye bona hatamenye ngo yaraciye ubwenge oya kumenya biratandukanye. Arsenal imyaka 5 heze ifise iki possession ni ya kabiri
myaka iramaze c'est deuxième Iyo place muri wakabiri Premier League none isanamani igona nacu gukoroka wakabiri ahabwa iki ahabwa amafaranga menshi gusumba 15 sawa zana classement y'abafite amafaranga Arsenal Arsenal kuri imbere ya Manchester aha bandika ivyo bintu no kuri kwimana oya no ndiko ndakubwira Vitaro na Interstar izi ni ekipe zifise icubahiro cyize ekipe kizana kirahari kandi turacemera mugabo nese tucirengagize none ubu rero okay nitwokirengagize ubu ni giki umuntu ari muri Vitaro na Interstar asabwa nuko zongera kugaruka aho zahora okay nta kibazo kugira ngo vyorohe nico nari nimba ariyo Premier League niyo Primus League muri ko muravuga dukorere top 6 zakakanya zubu nyene muri Premier League muri Premier League top 6 mu myaka nka 10 wanashaka top 6 muri equipe nziza za top dukorere na top 6 ya Primus League mu myaka 10 Vitali rimwe cyonze urakoze Interstar rimwe ntirimwo merci ariko kahise ku mupira w'amaguru katubwira iri mu ma equipe atatu yamwe urabivuze neza ati kahise ku mupira kayifajije ikirore muri ugomba kerimine muri football oya kabaho turakemera kandi turakemera uno munsi gafajije ko Interstar ko katagize muri 10 za mbere none ariko irubaho turayubaha kuba nyakubahwa nuguru ko Imana ashobora kuba afise y'ibifungo bitanu nenda kubaza ariko nikoti nenda kubaza none munsi utigeze abanyakubahwa nawe none nk'umyaka enda kubaza oya shaka kumbwira ingene Arsenal yigeze kubaho oyereka Interstar beroka Primus League ijyanye uwo mwaka ntawo nzi mugo yarabyigeze n'ubu nyene abantu bahora barira bavuga ngo Interstar izokongera kuza turabe ingene hatana na Vitaro ku buryo nubwo nabo bahatana na Vitaro hatana na Vitaro gute ntibikwigwamwe mu iyo deri nibanze igerageze kuba equipe hatana na Kanza United kwanza iyi no munsi Interstar Kayanza se ikwana niki Kayanza ubwayo irigwanya nayiragwana nuko yogira hageze ariko uravyumva no kuri kwimana nje ndakubwije ukuri Interstar bro amini usiyamini ino ekipe y'amateka mu gihugu ni ekipe y'amateka mugabo no munsi biri kuyifasha iki nivyo ndiko ndakubaza erega jewe fu mumbwira afazari no babafise amateka abafise kububona ba naba bumamuruse bumamuru kubu kubu barimo kubu bumamuru gafise irimwo hari imyaka itatera bumamuru itatweretse ko ikombe igikombe ca champion ibigishaka ariko nacironka kironka ngivyo rero kuri Vivier Bahati twomwitega kwiki muri rusange Bahati jico ndamwifuriza ntavyo yo kwishoboza na atari kumwe n'abayobozi ba Interstar bro naho baryamye bagwana nuko bokongera kuzogarura izina ry'igitinyiro ca Interstar burya hari igihe umuntu aba yarageze kuba afise stock y'umwaka sivyo ariko uyu munsi akabagwana ati no munsi ndarya koko Interstar uyu munsi rikiragwana no kujya rimwe ku munsi ariko yigeze kuba ifise stock binabungu uri kurumva so ubu rero bagwana n'ingene bajya rimwe kabiri ku munsi canke bagwane no kongera kugarura icubahiro iyi ekipe yahoranye je numva ariyo devoir kugarura icubahiro ca Interstar bo kigarura gute nuko bo yobe ekipe itsinda nuko yoba ekipe itsinda akanda pana gutsinda rimwe hanyuma uzosubire mu nka bya bindi byo gutunga gatoroshi rimwe mu meza nga kuko iyo Interstar igirirwa amahirwe ikaguma muri projet za mutombora umwaka uheze ikaguma ari ya Interstar je ndizera ko twari kubona ikindi kintu kuko ishusho ya Interstar mu mwaka uheze Vitaro ya Paris yarumvise Interstar yariyo yarayumvise yariyo hago no munsi no Vivier no kuraba ko byasa nk'ibiriko biragenda bisurima muri Interstar ubwo irasura kuba ya equipe tutitega ko chaque match ya journée surprise yacu nuko na Interstar batsinze match ahubwo tukavuga tuti hago surprise yacu nuko na Interstar bamaze nkino zibiri bataronka amanota 3 niko kazi ka Vivier Bahati ndibaza ko banahisemo neza nabigarutse ko no mumenyereza mwiza w'integuro kandi azi gutegura ashobora no gutegura kurane go mugwande wa AC Instatsaz unankundire ndamutse president wa BG Green Maze FC yambwiye ko turiko ariko aratwumviriza ariko nyanya ndabire equipe y'integurire ibintu byo kuguma tsindwa no weekend nukina nategure
weekend ashobora kudakina none Bible Grevisse abakinnyi bo niho babonye fo arabe ariko ama equipe yose ndamutahura igituma ari gutakaza amanota nka Flambody Sand yarahazwe yawe nyine abakinnyi ko batarafata nafata maneze n'umumenyereza ataramenya ikini nawe ni nka Bible Grevisse kabisa president ndamuramutse cyane yes ngivyo nguko rero kuri equipe ya AS Interstars nyuma yo kubona Vivier ati twibaza tuti mbe ni equipe izoba yitwaye gute Eddie tugiye gusohoka mu Burundi ariko ngira ndaguhe operation genda dukorere operation utumenyere equipe yitwa Buja City iri mu biki izoba iri mu minwe yande urukurukuru rurasohoka ruvuga ko ishobora kuba yaradandajwe Bujumbura City y'igisagara iyo operation rero genda uyikora izoba iri mu minwe yande bizogenda gute ubuzima bwa Buja City bugiye gutegurwa nande sawa mbere ko dusohoka mu gihugu $100 nyakwigendera leve de day no ni ku munsi w'Imana wa gatandatu ni ku munsi w'Imana